Umwaka dusozereye watanguye igenekerezo rya 13 Nyakanga 2021 ukaba waranzwemo ibikorwa byiza kandi byinshi byatumye ishure rironka umwimbu mwiza kandi ushimishije. Ibyo tukabikesha cyane umwete n'ubwira biranga abaregwa, abarezi n'abavyeyi barereye kuri rino shure badahengeshanya mu gutanga impanuro aho hose bikenewe. Ishure la Chandelier rifise intumbero yo gutanga ubumenyi n'indero by'akanovera bizotuma umwana yigirira akamaro, akakagirira igihugu, umuryango wiwe canke akakagirira n'ishure nyene. Byaranze umwaka w'ishure muri rusangi wagenze neza cyane kuko ibyo twari twategekanije gukora byose ku bice 95% twarabishitseko. Ubumenyi bw'abana bwarateye imbere, turavye umwimbu abana barashoboye kuronka mu dukorwa dutandukanye twagiye turatangwa, haba ibyateguwe n'ishure, ubuyobozi bw'indero muri komine cyangwa mu ntara, aho ibyo bibazo byose abana babikora atabwoba kandi bakabironkamo amanota meza cyane. Ibyo bitwereka ko abana biga ku ishure ya Chandelier Nyabugete ari abana bashobora kuja mu mahiganwa atandukanye ibibazo byose kandi bakagenda bizeye kumenya. Ubwo bumenyi rero abana bafise tukabukesha hanini mwebwe bavyeyi muguma hagufi mu gukurikirana indero y'abana, kuko iyo mutaba hagufi yacu ntitwari gutamba twirorera kandi umuntu wari kugenda neza cyane. Imbere yuko mbandanya rero munkundire kuko iki gikorwa dusanzwe tugisangiye abana mwadushinze ko Imana yaduteye iteka tukatugeza uyu munsi twese turi bazima. Mu nkundire dukomera amashyi yo Mana yatugejeje uyu munsi. Umwimbu mwiza kandi tukesha abasanzwe bajejwe indero n'inyigisho muri komine yacu nziza no mu ntara, bo badahengeshanya gutanga impanuro n'intumbero ku byokorwa kugira ngo ubumenyi n'indero bitsimbatare mubo tujejwe, kuko indero ari umushinge w'iterambere rirama. Ubumenyi tubukesha kandi abana bacu kuko ari abana barangwa n'inyifato nziza mu bikorwa bya misi yose, ari nacyo gituma bashobora gukurikirana inyigisho baronswa batekanye. Na kare mu Kirundi barayamaze ngo imigeri ibiri itereka. Mu bisata byose bisanzwe biri kuri rino shure abana baronse umwimbu mwiza cyane. Nkuko mubizi dusanzwe dufise ibisata bitatu. Hariho igisata cya maternelle aricyo bita kwimenyereza, twe tucita ituta. Hariho igisata fondamentale kiva mu mwaka wa mbere kigashika mu mwaka w'icenda, icyo naco kikaba kigabuwemo imice ibiri. Aho hose rero tugerageje kuraba ukuntu umwimbu wagenze guhera mu kwezi kw'icenda dutanguye ishure kugera uyu munsi, turabona yuko abana barateye imbere kandi bishimishije. Twababwiye yuko ishure rifise intumbero yo gutanga indero y'akanovera, ni naco gituma haba abana bari kuri rino shure cyangwa bamaze kuhava tubandanya dukurikiranira hafi, tukumva yuko iyo bagiye batahavuye babyifatamo nabi. Mu gisata cya maternelle kimwe twita kwimenyereza, abana murazi yuko baba muhira mu kwezi kw'icenda, haba harimo abana batoyi, aho biba bisa nko kubacutsa ubugira kabiri kuko baba bari bamenyereye kwibonera abavyeyi, aho bashika bidakunda kuvuga ko bavuga. Ariko uyu munsi mwabonye ko berekanye byinshi mu byo bize kandi
ari nabyo bizobagirira akamaro muri kazoza. Mu gisata c'ishure shingiro kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu umwimbo wagenze neza cyane, aho abana bamenye ku rugezo rw'ibice 94 n'ibice 5%. Ndabasabe mubakomera amashi nabo nyene mwumva ko bagize neza. Mu gice cya kane cy'ishure shingiro turababwira umwaka w'indwi n'umwaka w'umunani, aho abana bamenye ku rugezo rw'ibice 77 n'ibice 3%. Turafise n'umwaka w'icenda, ariko umwaka w'icenda nta byinshi tuza kuvuga ko kuko turindiriye abasanzwe bajejwe kubitunganya, ariko turababwira muri make amanota mfata kibanza tumaze kuronka batarashikiriza amanota yego. Abana bo mu w'icenda bakaba bamenye ku bice 72 n'ibice 7% mu kibazo ca leta kimwe bita concours national. Ivyo nibitigiri nibiharuro fata kibanza, turacarindiriye ibiharuro nyezina tuzohabwa n'ababijejwe. Naho rero umwimbu ushimishije ntitwashoboye gushika aho twavyifuza. Umwaka utanguye twari dufise ihangiro ry'uko abana bose bazomenya 100%, ariko rero nkuko bayamaze nta mwonga uburi sato ibitahizwe ibigora byamaho, naco bituma mubona tutashoboye gushikana 100%. Tukizera yuko umwe wese uzajejwe agiye kwikosora, yaba umwana, yaba ubuyobozi bw'ishure, yaba mwebwe abavyeyi, kugira ngo indero kw'ishure la Chandelier ya Nyarugete ibandanye itsimbatara kandi ibandanye itera imbere. Iyo umuntu ariko arasozera igikorwa yatanguye akongera akakirangurana ubwira, ni ngombwa akamwemwe kamurange, kuko nk'uko mubizi kurima birarusha, ariko kwimbura nako gutera akamwemwe, mbere bigasubiza inguvu uwuhaye arimbura. Ishure la Chandelier yo mu Nyabugete ni ishure musanzwe abenshi muzi, ryakira abana bose kuva ku myaka 3 kandi rikakira abana bava mu mihingo yose kandi bo mu madini yose. Ni ishure imbere ya vyose rishimikira cyane ku ndero runtu, kuko nakare ngo indero iva hasi kandi igiti kigororwa kikiri gito. Iruhande y'indero runtu, ishure la Chandelier ryashize imbere kandi ubumenyi. Ishure rikaba rifise ihangiro ryo gutegura abana mu bumenyi kuva muri maternelle gushika aho tugeze ubu, kandi vuba cyane. Murabizi iri shure rizoba riri mu mugwi w'amashure y'akarorero, harya tuvuga ma école d'excellence. Mbere twovuga tumaze kuraba amanota abanyeshuri baronka mu bibazo baza barakora ibicanke biriya, yuko mbere turiko turahunyuzayo ikirenge. Ishure ya Chandelier yo mu Nyabugete ni ishure rimaze imisi nkuko mwavyumvise, kandi ishure rihurumbirwa n'abantu benshi kubera ibikorwa dukora kandi ibikorwa bibonwa na bose, ubumenyi dutanga bugashimwa na bose. Ni nayo mpamvu abatugomwe baca bagenda barisamiriza gutyo, ishure rigasamirana rikamenyekana rikanaronkera n'abantu benshi, kandi akare barayamaze bati urutoke rw'inkerebutsi rwiyambika impeta. Ivyo byose tukaba tubikesha bwa bukerebutsi bw'abarongoye ishure ku mpande zose.
ubukerebutsi bw'abigisha, ubukerebutsi bw'abana n'abavyeyi barereye kuri iri shure, kandi vyose bikaba mu ntumbero yo gushika kuri rya hangiro dufise kandi dutegerezwa gushikako, tugatsimbataza ko ishure riba ishure ry'akarorero. Mu manama twagiye turagirana n'abavyeyi, hariho vyinshi twemeye, nico gituma mu minsi iri imbere tugiye kuraba ukuntu twosubira tukagwiza ibirasi vy'amashure ngaha kuri Shanderere Nyabugete, kugira ngo turabe yuko abana boshobora kwiga bakiga neza kandi biga ahagutse. Ntawovuga ivyiza biri ku ishure la Shanderere yo mu Nyabugete ngo abimare. Aka kanya ni gato dufise, kandi noneho barayamaze bati ukuvuga menshi siko kuyamara. Ndakengurukiye rero ubwa mbere abigisha abarezi badahengeshanya kwitanga uko bashoboye kugira ngo ihangiro twihaye dushobore kurishikako. Turabateye intege kandi turabakeje ku kuntu basanzwe bitanga no kuntu batanga ubumenyi. Bigisha barezi bo kuri Shanderere ni mukomere kwibanga. Ubwa kabiri turashimiye ibibondo birererewe kuri iri shure ku kuntu bitanga mu gukwirikira neza ivyigwa biga, haba ku ishure canke bageze imuhira. Ivyo bibonekera mu dukino bariko barashikiriza turimwo ubwenge bwinshi, bariko baratwereka bonyene, kandi bikerekana vy'ukuri ko bakwirikiye bikwiye. Eregana kare barayamaze bati ubwenge burarahugwa, kuko nta woguma yicaye imuhira ngo agire ico yimarira ashitse mu bigero, canke ngo agire ico amarira abavyeyi biwe, mbere nta nico ashobora no kumarira igihugu, kuko ibibondo dufise ngaha nibwo Burundi bw'ejo. Bisaba rero kubategura hakiri kare, nk'uko twabivuze ko igiti kigororwa kikiri gito. Barayamaze bati ibigiye inama bigira imana. Ni kuri uwo mugani notangurirako mu gushimira abavyeyi dusangiye kurera ku kuntu dukorana vyose kandi tuvyumvikanako. Ivyo bikagaragarira mu manama dukorana, haba ayo dukorana na komite de para, haba amanama dukorana n'abavyeyi twese turi kumwe. Aha kandi ntitwokwibagira ibiyago bitegekanijwe hagati y'abavyeyi n'abigisha, barabira hamwe indero y'umwana umwe wese iyo bikenewe. Turashima kuko igihe cose tubakeneye baragamburuka, kandi ivyo bikaba biri mu bikomeza indero y'abana bacu, kandi iyo ngendo nziza mwereka ibibondo nabo nyene ejo bazoba ariko bameze, kuko barayamaze bati inyana muronda ironda nyina, kandi imfizi y'intama itendera nkase. Murama mwerekana rero ako karorero keza bavyeyi. Ndashima cyane kandi n'ukuntu aya mashuri abiri ariko arakora. Ishure la Shanderere babivuze ni ishure ry'indero y'akanovera, biragaragara nka twebwe tuyakurikiranira hafi. Ni kuri aya mashure afise ishusho nziza kandi afise n'umwimbu mwiza. Ni kuko rero dushimira cyane abayobozi b'ayo mashure kuko babifatamwo neza cyane. Tugashimira n'abarezi nabo nyene
ndazi neza yuko batabigize neza iryo shure ntiryogira ishusho nziza. Barezi rero namwe abayobozi b'aya mashuri mwumve yuko mushimiwe cyane kuko ni mwebwe mwiyambika ishusho nziza kandi niwe mwiha izina ryiza kuko biragaragara mu byo muvuga mu byo mukora. Hanyuma nkuko babivuze mu ndirimbo mwabyumvise aya mashuri iri Chandelier yo mu Nyabugete kuva mu 2016 ririko rifasha igihugu, ririko rikorera abavyeyi, ririko rikorera iyi quartier ndetse n'iyi commune. Rero nk'abahagarariye indero muri commune tubashimye kuko iri riradufasha mu kutugabaniriza uburemere bw'amashuri yuko kurera bigoye. Commune yacu ifite abana benshi ku buryo turindiriye ngo baje mu mashuri ya leta tutubona tubakwiza. Aya mashuri rero yarigenga abo twita abafasha leta ni kuri aradufasha cyane kuko aratugabaniriza umuruho mu gihe tuba dufise ibirasi bidakwiye mu mashuri ya leta. Bamwe barashobora guca basaganiriza muri aya mashuri y'abigenga gutyo bikadufasha natwe. Rero aradufasha kandi murazi neza yuko ubu ntiyoshobora guha akazi abantu bose. Amashuri y'abigenga rero aradufasha mu guha akazi urwaruka baruhije amashuri bakaza bagakora bakigisha gutyo abashomeri bakagabanuka. Mumve yuko ibikorwa mukora birashima kandi bifise agaciro kanini cyane mu gihugu, nicyo gituma tuguma tubashimira cyane. Hanyuma kandi turashima ukuntu uyu mwaka muwurangije. Ibi bigaragaza yuko abayobozi b'aya mashuri bumvise akamo twabateye, baravyibuka turi mu manama arangiza umwaka aho twagiye hamwe tukavuga tuti umwaka w'ishure urangizwa gutya na gutya na gutya. Harategurwa ibirori bigaragaza yuko umwaka w'ishure urangiye. Abavyeyi n'abarezi bakabonana bakiginana, abana bakidagadura, bakabona neza yuko bagira bahindure akarere bahora bakoreramo. Rero ni muri ntumbero duhava turangiriza no ku mpanuro kugira ngo urwanda rwacu rugende mu biruhuko rufise ico rugiye rutwaye. Hanyuma ugira kandi turabakeza kuko turakeza mwese mukorenga kuko nimba icuro ryo haba abavyeyi batazanye abana ngaha ntiho bari heza nk'uko mubona hashajije. Rero mwese bavyeyi namwe mwese musanzwe mufise imitahe n'amashure mwumve yuko mukejwe kandi mutewe intege kuko iki gikorwa ni igikorwa cy'iteka kandi gihimbaye cyane. Uyu munsi rero uteguwe neza cyane. Turavye ibintu byakurikira ngaha bigaragara neza yuko abarezi bo ngaha bafise ubushobozi budasanzwe, ushobora gufata umwana muri materinere ukamushiramwo ibintu nka bijya ayifata ku mutwe hanyuma akaza akabiririmba, umwana ntagire n'ubwoba na mikro ntanajugunyira afashe mikro. Nabonye yuko ari ubumwe budasanzwe mufise, nicyo gituma tubakeza cyane. Hanyuma dushishikara tubemera yuko tugiye kubashigikira cyane, kanatsinda sinivyo mudusaba ahubwo ni bwirizwa. Twebwe nk'abagarindira muri commune duhamagarirwa gushikira amashure, gushikira uwo wese azanye icyumviro
c'uko yoshira umutahe wiwe mu vyerekeye indero, kuko turakeneye abarezi benshi, turakeneye abantu benshi badufasha kurira, maze neza yuko umwana atari umwe, kandi murazi yuko kurera ari uguhozako, kandi kurera biragoye. Murazi yuko bahora bavuga yuko uvyara ntirigora ntirera, kurera rero niko kugoye, bisaba yuko twese tubihagurukira, twese tubigira ivyacu. Rero abantu bafashe iya mbere mukabigira ibyanyu, Imana ishikari kubahezagira. Mu kurangiza rero nagomba ndagize nshima kandi ubutumire. Bigaragara neza yuko mudufise kumuzirikanye, natwe rero tugiye kubahe kumuzirikanye. Ejo nk'ijya y'ejo ikizoba gikenewe kuri aya mashuri abiri, Chandelier Nyabugete na Chandelier Ruziba, nukuri muzo tujya kara tuzoguma tubashikira cyane. Hama kandi tubemereye yuko tugiye kubabera abavugizi beza, abavugizi mu bavyeyi, abavugizi mu barezi, eka ndetse no mu duhagarariye muri kino kibanza, kuko nimba turi ngaha duhagarariye indero ari abadutumye. Abo rero nukuri tuzobavuga neza, tuzovuga twabasanze, tubabareze ko muri abantu beza kandi muri ku kivi. Rero ntabarambiye nagomba nsaba abavyeyi mugiye kwakira abana mu buruhuko, muradufashe mubarinde amarigara, mubarinde kwiyerereza, mubarinde kuja mu biyeramutwe, kuko ubu nivyo vyeze. Ubu nimba twebwe duharanira ko abana bacu bagororoka mu vy'indero, hari abandi nabo barazwi ishinga no gutwara abana mu bitaja ntibize, ugasanga bariko babaha ibiyayuramutwe, ugasanga bariko bakoresha mu bindi bitagira akamaro, gutyo ugasanga igihugu cacu cyo gitera gihomba urwaruka. Badufashe rero mubabe hafi. Ejo mukumva bahamagaye amateraniro y'urwaruka, hari ibikorwa by'urwaruka biri kuva mu buruhuko, abo bana mwarabafashe mubadushikirize, tubagumye mu bikorwa by'iterambere ryo mu buruhuko. Niko kubafata neza, kuko mubarekuranye abana bobo kubera baba bakigoyagoya ntibamenye iyo bajana, baca bajana uwo ari we wese, kandi hariho abo bategerezwa kugumana nabo. Rero murabishire ku muzirikanyi, mubarinde uko kuyerera no kujana n'ibintazi. Hanyuma ndangije shimira cyane cyane n'urugwaruka rwadutambiye, rukatubyinira, rukatugira amapoeme. Nukuri ndabona yuko urugwaruka rufise kazoza keza, dusaba ahubwo mukomere kwibanga, mukomere ku muheto, mushishikare muje imbere, kuko imbere ni heza. Bavuze bati kazoza keza kari mwikaye. Nukuri umwana aja mwikaye ari uko arongisweyo. Abavyeyi rero nahi wacu, natwe abarezi nahi wacu gufasha abana kugira ngo bagumize umutima mwikaye. Ishure kazoza k'igihugu, igihugu kikanacunguka, kazoza kandi nzakurasa, kandi shingiro shinze